dukanye ibintu n'ibindi umuntu yagenwe mu mabanga ntasasana n'umukozi abantu ntibazabimenya uwagenwe mu mabanga ntasasana n'umukozi umukozi ajya amasaha muvuga ngo 8 n'ay'umukozi umukozi ngo umuntu yagenwe mu mabanga rero ntagira amasaha yo gukora naho abasa 8 y'ijoro aravyuka gukora nico gituma kubera umwaka ugira utangure dushaka ko umwaka wundi muzobona ntembera cyane ndazi ko nzotembera gose ndabwije ukuri jewe mu kabare ngasanga umuntu ariko anywa inzoga ari umuntu yagenwe mu mabanga imbere ko izuba rirenga nzomwandika gucyabona ta kubona uva mu biro ugasiga amadosi hanyuma ugacugenda ku kabare ugasanga ngo bantanze kwirigara rya kabare je nk'ivyo uwagenwe mu mabanga bimenye yuko akugwa umwanya wari wo wose jewe nzotembera ndakubonye nandika gusa ubona utaha hanyuma bajeje ngo nakoze iki wagiye mu kabare usize amadosiye mu biro iyo abatashe basagiye gukora ibindi bikorwa muhiriwe mugabo kwiruka ugata amadosiye mu nzu mu biro ugiye mu kabare nzotembera cyane ubu ndakubonye nta makofe ka ntangorane nta uzogufunga mugabo umenye ko uzobusezeye amabanga ni muje mu kabare bwije ahandi ja ku madosi